Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Leta y'u Burundi iravuga ko mu gihe intambara zikomeza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bagera ku bihumbi 10 bahungiye mu Burundi muri iyi minsi 3 ishize. Kuva ku igenekerezo rya 14 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 gushika ejo kuw'Imana, Burundi umaze kwakira abariko bahunga bageze hafi ibihumbi 10. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo haravugwa ituze nyuma yaho mu mpera z'icyumweru gishize inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 bivuga ko zishyikiwe u Rwanda ziwigaruriye. Ivatikani kwa Papa baravuga ko abaganga bavura Papa Francisco bagombye kumuhindurira imiti kugira ngo bahashye indwara ifata mu myanya y'ubuhumekero arwaye, bavuga ko kwimuvura bigoranye. Tubafite n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa mbere turi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya ni Nahira Dukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Umukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bwa Buraya yavuze ko umutekano wo mugabane uri mu gihe cy'impinduka mu gihe abakuru b'ibihugu vya rutura vy'Iburaya bari mu nama kugira ngo baganire ku biganiro bitaziguye Donald Trump afise n'Uburusiya ku bijanye n'intambara yo muri Ukraine. Ursula von der Leyen yavuze ko ivyo biganiro biko bibera i Paris ari vy'agaciro kanini cyane. Yasavye ko boca bahindura inyifato kandi bagatera imbere mu vyo kwivuna abansi. Abakuru b'ibihugu bari muri yo nama bariko baraganira ku mpinduka zikomeye zizoba ziri mu migenderanire hagati y'ibihugu vyo mu burengero n'ingene bo vyifatamwo mu bijanye n'ukuntu bwana Trump ahagaze ku kibazo ca Ukraine. Ivyo birimwo nuko ibihugu vy'Iburaya bishobora gushiramwo ingabo mu gihe hoba amasezerano y'amahoro. Imigenderanire iri hagati ya Moscow na Washington ihangayikishije cyane Ukraine n'ibihugu vya Mozambique vyayo vy'Iburaya. Yaba Uburaya canke Ukraine nta na kimwe muri ivyo bihugu bibiri vyatumiwe mu biganiro biriko bibera muri Saudi Arabia. President Zelensky ari mu rugendo muri Emira Arabini yashimangiye ko Kiev itazokwemera ibiganiro vyose vyerekeye Ukraine ititabiriye. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer yavuze ko hategerezwa kubaho uguhagarika intambara vya burundu kugira ngo Uburusiya ntibuzosubire gutera muri kazoza. Kiretse kandi gushika turonsa amasezerano y'amahoro dutegerezwa kuraba ko Ukraine iri mu ruhande rukomeye. Ntituzi igihe kigiye gukurikira kandi dukeneye inyishu zikomeye kandi zo kwizera zijanye n'ingene ingwano izohagarara, ingene amasezerano y'amahoro azoba yarama ari mu kuri kandi amara igihe kirekire. Kuko ikintu ca nyuma nkeneye kubona ni ihagarara ry'ingwano ridaha amahirwe Putin gusubira gutera. Mushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio ari muri Arabia Saudite aho ariko araganira ku cyumviro ca Donald Trump cyo kwimurira amamiliyoni y'abanyapalestina bo mu karere ka Gaza bakaja mu bihugu bihegereye mu gihe Amerika yo kwigarurira ako karere. Ico cyumviro carashavuje cyane Abarabu kandi cari yamirijwe cyane no ko ari ugushigikira guhonyanga ubwoko. Umuganwa Mohammed bin Salman yashimitse ko Arabia Saudite itazonagura ubucuti bwayo na Israel, ivyo Washington maze igihe kirekire ishaka ata amasezerano yo kubaho kwa leta ya Palestina abayeho. Abanyagihugu birafa bashaka ko amakungu afasha gusana Gaza. Intambara imaze iminsi 500. Imana ishimwe. Nta kintu gishasha na kimwe turabona.
nta nimwe turabona aza kuduhoza ngaha. Turi ngaha umuryango wose, ntitugira aho dukika umusaya, nta mahema canke icyo ari cyo cyose. Tumaze hafi indwi tutagira amazi yo kunywa, nta numwe araza kudufasha canke kutubaza icyo turiko turakora. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Umukuru w'umugambwe utavuga rumwe na leta ya Uganda Kizza Besigye yasubijwe mu ibohero inyuma yo gutwarwa mu bitaro by'iminsi mikeya kubera amagara yiwe yari ko arasinzikara bitewe no kwicisha inzara. Uyu mugabo amaze igihe kirekire anegura umukuru w'igihugu Yoweri Museveni. Dr Besigye yari mu ibohero ricunzwe cyane kuva mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka uheze inyuma y'amakuru yavuga ko yashimuswe muri Kenya agasubizwa muri Uganda ku ngufu kugira acirigwe urubanza na sentare ya gisirikare. Yabonetse afise intege nke muri sentare yo muri sentare kuwa gatanu. Indongozi y'abatavuga rumwe na leta n'imigwi iharanira agateka kazina muntu bareko barasaba ko arekugwa kubera imvo z'amagara. Abasirikare batandatu bishwe mu gitero cy'inyeshamba mu buraruko bwa Benin hafi y'umupaka wa Niger na Burkina Faso. Umuvugizi w'igisirikare avuga ko abagwanyi 13 nabo nyene bishwe. Benin n'igihugu kibanye ca Togo kigwiriyemwo ubugizi bwa nabi bw'abajihadiste buguma bwiyongera mu gihe imigwi ifitanye isano na leta ya Kisilamu na Al-Qaeda yaguye ububasha bwayo urenze akarere ka Sahel yo hagati. Mu kwezi kwa mbere abasoda baharugwa muri za 100 barapfuye mu gitero nk'ico cabereye mu buraruko bwa Benin. Umukuru w'ingabo za Sudan General Abdel Fattah al-Burhan yasi imigambi y'ingabo zitwara gisirikare za Rapid Support Forces RSF umfunyafunyo n'ababashigikiye wo gushinga leta ibangikanye n'iyindi. Avuga ko ingabo zizoshira imbere abajanye ku rugamba igihe intwaro nshasha izoshingwa n'igisirikare zimaze gusubira kwigarura umugwa mukuru wa Khartoum. RSF yiteze gusinya amasezerano ya politike i Nairobi kwa kabiri kugira ngo ishinge ubutegetsi bwayo mu turere igenzura. Abihweza utuntu n'utundi baragabisha ko iyo ngingo ishobora gutuma amacakubiri yongerekana mu gihugu ca Sudani, igihugu kimaze gutabagurwa n'intambara yica abanyagihugu imaze imyaka 2 bene imibereho mibi y'abantu iguma imera nabi gusumvya. Jacques urakoze Nina Iradukunda. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere hipatikani kwa Papa. Bavuga ko abaganga bavura Papa Francisco bagombye kumuhindurira imiti kugira ngo bahashye indwara ifata mu myanya y'ubuhumekero arwaye. Bavuga ko kwimuvura bigoranye. Vatikani ivuga ko Papa azaguma mu bitaro kugeza igihe cyose bizaba ari ngombwa. Ni inkuru ya Bethany Bell mugezweho na Prime Ndikumagenge. Vatikano yavuze uyu munsi ko ibipimo vyakozwe ku ndwara y'igisebuzi yafashe Papa mu nzira y'ubuhumekero vyerekanye ko ari indwara y'urusobekerane ikeneye kuguma mu bitaro igihe kibereye. Papa François amaze indwi irenga arwaye, kuwa gatanu niho yinjizwa ibitaro vya Gemelli vy'i Roma. Umuvugizi wa Vatikano Matteo Bruni yavuze yuko uwo mwungere wa Eklezia Katolika ashwashwanutse. Yavuze ko iyindi nkuru igezweho yuko Papa yifashe ije gutangwa mu masaha ari imbere. Abaganga ba Papa imbere yaho bari bategetse ko aguma aruhutse, bituma adashobora gushikiriza igisabisho ciwe ca buri wa Mungu ababa baje gushengera ku kibanza ca Petero Mweranda. Inkuru ya Bethany Bell dukomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho polisi muri leta ya Florida yafunze umugabo w'umuyahudi w'umunyamerika ukekwaho kugerageza kwica abantu babiri yakekaga ko ari abanyepalestina. Polisi yavuze ko byabaye mu mpera z'icyumweru gishize ku mucanga aho kwishimishirizamo wa Miami. Ni inkuru ya Ripika Pelam mugezweho na Fenega Kwaya. Umugabo w'imyaka 27 Mordecai Braffman yabwiye igipolisi yuko igihe yari atwaye igikamyo ageze aho byabereye, aho hari mu mujyi utuwe n'abakire, ngo yabonye abanyepalestine babiri bari mu modoka maze arabarasa bombi arabica. Igipolisi cyavuze yuko Mordecai yarashe inshuro 17 akoresheje imbunda ntoya, ariko akomeretsa abagenzi babiri gusa. Igitangazamakuru cyo ku mbuga nkoranyambaga cyaho ngaho
cyerekanye videwo igaragaza umwe muri abo bagabo afite igikomere cy'aho yarashwe ku rutugu rw'ibumoso yambaye agapira kuzuyeho amaraso. Mu bitangaje rero basanze abo bakomeretse ari umugabo w'umuyahudi hamwe n'umuhungu we, bakaba bari babanje gukeka yuko ari igitero cyari kigambiriye kwibasira abayahudi. mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya saa 10:40 muri studio za BBC hano i Londres mu Rwanda no mu Burundi no mu Burasirazuba bwa Kongo ni saa 12:40. BBC Gahuza Miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umujyi wa Bukavu mu ntara Kivu y'Epfo haravugwa ituze nyuma yaho mu mpera z'icyumweru gishize inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 bivugwa ko zishyigikiwe n'u Rwanda zawigaruriye ingabo za leta n'imitwe bafatanije bagahunga. Bukavu hifashwe nyuma ya Goma mu mpera z'ukwezi gushize ndetse n'utundi turere muri Kivu ya ruguru na Kivu y'Epfo. Mu itangazo bwashyishije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter ku mugoroba w'ejo, leta ya Kongo yashimangiye ko irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo nk'uko bivuga isubize ibintu mu buryo kandi igarukane umutekano n'ubusigire bwayo. Mu kanya kashize navuganye n'umunyagihugu uri Bukavu maze ntangira mubaza ko ibintu byifashe muri uwo mujyi. Ndavuga Bukavu ngubu hari umutekano muke kubera yuko amaduka ntarafungura n'isoko byose ntibirafungura. Ubungubu abantu bari wabo, buri muntu ari mu rugo rwe. Hanyuma mu mujyi mumeze gute? Murabona abasirikare bo mutwaye M23? Mu mujyi hari ingabo za M23 nizo zigenzura umujyi wose wa Bukavu. Ubu bari bashyiraho abayobozi bashya? Ntabwo barashyiraho abayobozi bashya. Hari ibyo batangaza bamenyesha abaturage cyangwa se babasaba kugira icyo bakora? Ntacyo barabwira abaturage usibye gusa ejo igihe nyine bagenzuraga umujyi niho babwiye abantu ngo batekane kugira ngo bazabwira abantu kundu activite zizatangira. Ubu rero nta masasu yumvikana haba mu mujyi haba mu nkengero zawo, ingabo za leta nabo bafatanyije baragiye? Bose baragiye, ingabo za leta, abazalendo bose baragiye. Ubu ngubu nta masasu ntayo kabisa. Hari abantu bari barahunze wenda batangiye kugaruka, byo bimeze gute ku murwo rwego? Oya, ntabwo nta bantu bari barahunze kubera yuko M23 yinjiye, nta masasu, nta ndamara yabaye hano i Bukavu. Hagati y'umupaka w'u Rwanda na Kongo ho ibintu birambuka nk'uko bisanzwe cyangwa ntabwo ayo makuru ntayo mufite? Ayo makuru ntayo dufite, ariko abantu umwe arambuka, ariko ntabwo baratangira kwambuka abantu bava hano i Bukavu ngo baje mu Rwanda, nibura bava mu Rwanda baje i Bukavu. Oya. Umwe mu baturage ba Bukavu, tuve mu mujyi wa Bukavu twerekeza mu majyepfo yawo tujye mu mujyi wa Uvira. Amakuru aturukayo avuga ko humvikanye imirwano ishingiye ku bwumvikane buke hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro y'abazalendo bafatanije. Uyu mujyi wa Uvira utari kure y'urubibi n'u Burundi n'umwe mu mijyi mike ikomeye mu ntara ya Kivu y'Epfo kigenzurwa n'ingabo za leta. Mu kanya kashize navuganye n'umwe mu batuye aho Uvira maze ntagira mubaza uko byifashe. Uvira nta mahoro hari, nuko abantu bari mu mutekano muke kuri 23 ariyo M23 Kongo yitangwa ni teroriste, ariko turaho turashima Imana ko tumeze neza. Ariko urebye situation ko imeze ntabwo imeze neza. Abazalendo na FARDC bari kurwana. Abazalendo basavye ibikoresho ngo barwanye, FARDC nayo yabimye ibikoresho bitumeje barwana. Batangira kurasana, hapfuye abantu barenze 6-8. Nyuma yaho uyu munsi habaye agahenge gatoya mu muhanda, nta modoka, nta bantu batambuka mu muhanda, bameze neza. Ariko urebye nta kigenda, nta mahoro hari. Ubwo ibikorwa by'ubucuruzi byafunze, amashuri nayo yafunze uyu munsi, bimeze gute? Amashuri yafunze, ubucuruzi bwafunze, ibintu bihagaze neza. Urebye abazalendo bafite ubwoba ko FARDC barasa isaha ariyo yose. FARDC ifite ubwoba, abazalendo bayirasa isaha ariyo yose.
uyu mutekano muke rero uri mu guterwa n'ubwumvikane buke hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'abo bafatanyije b'abazalendo. bijanye nuko bariya bavuye bahunze 23 ari M23 baraza bagira inaha bazalendo bari mu kirengo basabye masasu n'imbunde baje kurasa 23 ariko abo bakababwira ati no mwebwe muri abasivile nta kintu mushoboye muraturasa gute nimutureke twigendere bakabwira ati nimutureze imure turwane bakavuga ati no nta mure tubaha niyo mpamvu hari intambara abasoda bahunze Bukavu niyo bari kwakwa intwaro habe nejo hari umusodanzi watse umvirikano kozandiro nabonye watse umufarigese intwaro arayizamuka nagiye Kirungwa. Abasirikare ba leta rero bari Bukavu bahungiye Uvira. Abasirikare ba leta bahungiye Uvira basiga intwaro basiga ibiki abazalendo babasaba kuko bagomba kubaka intwaro n'amasasu bakaja kurwana ariko urebye babasirikare ba leta ejo ku cyumweru bivye bagiye kwambura Karyamabenge ahitwa Karyamabenge isoko yaho babambura ibintu byose Murongwe ni Bukavu bagiye biriba ibintu by'abaturage ibintu byo kwiba farigose nizo zabananiye zatumye ubutegetsi buba zero. Ibyo nagiye kubabaza nti ubuyobozi bwa leta muri uwo mujyi wa Uvira bwo buracyahari bimeze gute? Nta buyobozi bwihari hasigaye izina ry'ubuyobozi beze barahunze bose abayobozi bagiye Karenge abandi bagiye Bujumbura. Umutwe wa M23 haba hari makomo ufite ko waba urimo kumanuka werekeza za Uvira iyo ngiyo? N'abakongomani n'ubwo badufite bitewe nuko babona ko nta situation ari imeze neza urebye abasoda bashitse intambara bonyine bari guhunga bagahunga bafite ubwoba banyura mu baturage bakabiba bamara kubiba bagatambuka ariko urebye FARDC yarananiwe. Umupaka hagati y'u Burundi na Kongo aho ngaho ku ruhande rwa Uvira uracyafunguye ibintu birahita birasohoka nko bisanzwe? Umupaka w'u Burundi na Kongo uracyafunguye ariko urebye situation sécuritaire y'abarundi n'abakongomani abarundi ngirize y'abakongomani. Umwe mu batuye umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Tugume ku makuru yerekeranye n'izo ntambara nyine zo mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe rero zikomeje mu buseruko bw'icyo gihugu gihana urubibe n'u Burundi. Abantu baba ibihumbi 10 nibo bahungiye mu Burundi muri iyi minsi 3 iheze. Ibyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Niteretse mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere. Niteretse yavuga ko hariko harabayisuzuma ry'izo mpunzi n'umwirondoro wazo kugira zishobore gufashwa. Uyu mutegetsi yishuye no ku kibazo kijyanye n'ibikorwa byo gusaka bimaze iminsi biba mu mice itandukanye y'igihugu aho hari abanyamahanga bagaragaye bariko uburizwa imiduga. Igipolisi n'inkuru ya Gildas Yihundi Mpundu i Bujumbura. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uwa mbere umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yatanze ibitigiri by'abamaze guhunga intambara ziriko zibera mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bigaragara ko umurindi w'abinjira mu Burundi ari munini cyane mu mwanya muto. Kuva ku igenekerezo rya 14 kwezi kwa kabiri mwaka wa 2025 gushika ejo kuw'Imana igenekerezo rya 16 Burundi umaze kwakira abariko bahunga bose hamwe bageze hafi ibihumbi 10. Niteretse yavuze ko bashika baca bajanwa mu nkambi z'imfata kibanza za Cishemere mu ntara ya Cibitoke n'Igihanga mu ntara ya Bubanza ahaca habira ibikorwa byo kubasansuma mu kurindira ko bajanwa mu ntara ziri kure y'umupaka. Tubeganiza muri ivyo bibanza rero cyane kugira habe isuzumwa n'umwidondoro wabo bene wacu maze havangurwe abasoda baba barimwo n'abasivile abagwaye cyangwa bafise ibindi bakeneye vyihuta nk'abakenyezi bafise imbanyi n'abana. Umushikiranganje Niteretse yaboneyeho no kubeshuza inkuru zagiye zirandikwa ku mbuga hwaniro kw'inzego z'umutekano hari abanyekongo ziriko zirafata agasakisaki kubera amamuko yabo na cyane cyane abanyamurenge. Yavuze ko niba hari wafashwe ivyakozwe mu gikorwa ca misi yose cyo gusuzuma abantu baba badafise ivyangombwa kandi kwico gikorwa kiterekeye abanyekongo bonyene.
nta banyamurenge turondera ko abanyamurenge dusanzwe tubana neza ngaha mu Burundi nta kibazo abanyamurenge bateye ivyo ababivugana abantu bashaka gukwega bakwegereka ibintu by'ubwoko natwe tuko turabirengana siho turi kuko abo twasanze badakwije ibijyanye n'amategeko byo kuba mu Burundi nivyo hashobora kuba harimo umunyamurenge umwe cyangwa babiri mugabo twasanzemo n'abandi bantu bo mu bundi bwoko bwo muri Kongo no ko bifite ubwoko bwinshi hariho n'ayandi manationalite yandi mu bo twasanze bari mu mahoteli twasanzemwe abaganda tusangamwe nabo mu bindi bihugu bya Kenya n'ahandi bose hamwe twasanze bashika hafi 80. Mu Burundi hasanzwe hari impunzi z'abanyekongo zirenga ibihumbi 86. Gildas Yihundi Impundu i Bujumbura. Urakoze Gildas Yihundi Impundu BBC gahuza miryango tugeze ku isaha ya saa 12:50 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye sha nari mu cyumba nisiga niyo mpamvu ntakumvise ariko rero mfite ideni ry'amakuru agenda ate mva kuri Saint Valentin rero natinze kuryama ntegereje ko nibuze unzaniye amakuru meza ndaheba niba hari umunsi wa mbere mu binubu umunsi wakubereye nabi kubera iki se ni saa 12:45 kuri BBC. Unoneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwireho neza amakuru y'imikino nyahereye mu Rwanda ikipe ya APR FC ejo yatsinze AS Kigali ibitego 2-1 ikomeza kotsa igitutu Rayon Sport ziri kurwanira umwanya wa mbere. Rayon Sport yo yari yatsinze Kiyovu Sport kuwa gatandatu nayo ibitego 2-1. Ikipe zombi Rayon Sport na APR FC ziri kugenda zikubana ku mwanya wa mbere harimo ikinyuranyo cy'amanota 3 Rayon Sport ariyo iyoboye urutonde rw'agateganyo ni mu gihe ikipe ya Kiyovu Sport gutsindwa kwayo kwarushijeho kuyita mu mwobo wizigomba kumanuka kwivanayo bikaba bikomeje kugorana. Mu gihugu cy'u Burundi naho shampiyona yarakomeje umukino wari witezwe na benshi ni hagati ya Aigle Noir na Bumamuru amakipe yombi akurikirana ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona. Uwo mukino warangiye amakipe yombi anganya ubusa ku busa bivuze ko Bumamuru yakomeje kuyobora shampiyona irusha Aigle Noir amanota 2 kuko ifite amanota 45 mu gihe Aigle Noir ifite 43. Flambeau du Centre iri ku mwanya wa gatatu yanganyije na Musongati ubusa ku busa. Kwa gatandatu Vitalo yashoboye gutsinda Olympic Star igitego 1-0. Vitalo iri ku mwanya wa karindwi n'amanota 32. Tujye mu Bwongereza ibintu ntibyoroheye umutoza wa Manchester United Ruben Amorim waraye akubiswe umukino wa 8 mu mikino 12 amaze gukina kuva yatangira gutoza iyo kipe. Manchester City yarazanzamutse, Liverpool na Arsenal zombi zaratsinze ziracyasiganwa ku gikombe. Ibindi reka tubibwirwe na Prudence Ngyumva. Umukino wa Manchester United yari yasuye Tottenham mu majyaruguru ya London wari nk'urugendo rw'inkomere ebyiri zirandatana kuko zombi ziri mu bihe bibi cyane. Ku munota wa 13 gusa niho Lucas Begva wa Spurs yaturiye ishoti ku munyezamu Andre Onana ariko ananirwa kuyigumana ayirukira ku kuguru kwa James Maddison wunze matavunitse aho ikipe y'intsinzi ya mbere nyuma y'amezi arenga 3. Nyamara Red Devils ikipe imbwa amashitani atukura yabonye amahirwe afatika menshi yo kugombora ndetse no gutsinda umukino. Cyakora ibihe bibi irimo byongera ku mvune z'abakinnyi b'ingenzi byatumye bataha amaramasa. N'umukino wakurikiye Liverpool yakinaga na Wolves Anfield. Nubwo abakinnyi ba Arne Slot batahanye amanota 3 babigezaho ku kaburembe ndetse kuvuga ko babigizemo n'igipimo kisha bihambaye samakabya nkuru kubera ko mu minota 45 yose y'igice cya kabiri Liverpool yakiniraga ku kibuga cyayo yari ku gitutu gikomeye ndetse yananiwe gutera cyangwa kubona zishoti rukumbi mwizamu ry'ikipe ihimbwe biruru
Wolves yugarijwe no kumanuka mu cyiciro cya kabiri ariko yari yariye karungu ishaka kwishyura ibitego bibiri yinjijwe mu gice cya mbere. Arsenal idafite rutahizamu umenyerewe yashoboye kwivana imbere ya Leicester ku bitego 2-0 byatsinzwe na Mikel Merino winjiye mu kibuga simbura. Naho Manchester City yinyaye mu isunzi nyagira Newcastle 4-0 birimo imbumbe ya 3 hat-trick ya Mamush. Ni mu gihe Fulham yatunguye Nottingham Forest iri ku mwanya wa gatatu ikayitsinda 2-1 na Ipswich yakiniraga i Villa Park igacyura inota rimwe kandi yarakinaga na Aston Villa ifite abakinnyi 10 gusa. Liverpool iracyari ku isonga n'amanota 60 ikurikirwa na Arsenal ku manota 53 ariko mu gihe ikipe ya 10 niya kane zitandukanyijwe n'amanota 7 gusa. Sisiganwa ryo kugera ku ikamba ry'igikombe ryonyine rigeze mu mahina ahubwo n'inzira yo guhatana itike yo gukina amarushanwa y'Uburayi mu mwaka utaha irarimbanyije. Ngushimire cyane Prida. Hagati aho umutoza wa United yamaze gutangaza ko umwe mu bakinnyi yagenderagaho Amadi Diallo yavunitse ku buryo atazongera kugaragara mu mikino isigaye ya shampiyona y'umwaka. Ubwo umutoza Amorim yatangaga umucyo ku mvune zugarije ikipe ye, yavuze kandi ko uwitwa Mainu nawe ngo ashobora kutazakina umukino utaha United izasura Everton. Ahandi mu mupira w'amaguru umukinnyi Neymar Santos Jr yavuze ko ikipe ye y'amavuko ya Santos iri kumufasha kongera kugarura ibyishimo ni nyuma yo gutsinda igitego cya penalty ubwo batsindaga ikipe ya Agua Santa ibitego 3-1 ejo ku cyumweru. Neymar y'imyaka 33 yaramaze amezi 16 yose ataza aho izamu riri. Yasinyanye na Santos amasezerano y'igihe gito nyuma yaho aviriye muri Arabia Saudite ahakinnye imikino mike cyane kubera ibibazo by'imvune. Ngarutse ku mugabane w'Uburayi, ejo hateganyijwe imikino ya Champions League, imikino yo kwishyura y'amajonjora. Ikipe ya Milan AC izakira Feyenoord de Rotterdam. Milan ifite umwenda w'igitego 1-0. Atalanta izakina na Club Brugge mu Bubiligi. Atalanta yari yakubiswe 2-1. Bayern Munich ikazakina na Celtic. Bayern yari ifite ibitego 2-1 mu gihe Benfica izakina na Monaco. Benfica yari yatsinze igitego 1-0. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Imikino yo mu mihingo yose. Urakoze Yves Bucyana ndetse na Prudence Ngiyumva mwatugezagaho ayo makuru y'imikino. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC Gahuza Miryango kuri podcast. Mu gusoza rero kanongere nsubize umwanya Nina Iradukunda twibutse hamwe mu makuru ingenzi yavugwa muri BBC muri kano kanya mu buryo buvunaguye. Umukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bwa Buraya yavuze ko umutekano wo mugabane uri mu gihe c'impinduka mu gihe abakuru b'ibihugu vya rutura vy'Iburaya bari mu nama kugira baganire ku biganiro bitaziguye Donald Trump afise n'Uburusiya kubijanye n'intambara yo muri Ukraine. Ursula von der Leyen yavuze ko ivyo biganiro biriko bibera i Paris ari vy'agaciro kanini. Imigenderanire iri hagati ya Moscow na Washington ihangayikishije cyane Ukraine n'ibihugu vya Somambike vyayo vy'Iburaya. Yaba Uburaya canke Ukraine nta na kimwe muri ivyo bibiri vyatumiwe mu biganiro biko bibera muri Saudi Arabia. President Zelensky yashimangiye ko Kiev itazokwemera ibiganiro vyose vyerekeye Ukraine ititabiriye. Umukuru w'ingabo za Sudan General Abdel Fattah Al-Burhan yanse imigambi y'ingabo zitwara gisirikare za Rapid Support Forces RSF n'ababashigikiye yo gushinga leta ibangikanye n'iyindi. Avuga ko ingabo zizoshira imbere abajanye ku rugamba igihe intwaro nshasha izoshingwa n'igisirikare
zimaze gusubira kwigarurira umugwa mukuru Khartoum. RSF yiteze gusinya amasezerano ya politike i Nairobi kuwa kabiri kugira ngo ishinge ubutegetsi bwayo mu turere igenzura. Jacques urakoze ni naira dukunda hariho nto dusozeje amakuru yacu yo kuri wa mbere amakuru yahagarariwe na Prudence Ngiyumva ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza imiryango. Thank you.